Nivyo no musi twazindutse tugira urugendo mwishirahamwe amazi water turayaga tugira tubabaze aho bagejeje ibikorwa kuko mwaravyumvise ejo Umushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwasohoye itangazo rivuga ko hari ikibazo cakorera mu gisagara ca Bujumbura. Tukaba twari tuzi ko rero ico kibazo kenshi giterwa n'amazi make cyangwa n'isukurike. Tukaba twavuganye n'abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura eka n'abajejwe gukinga ibiza n'isibe kugira barabe ico bofasha. Bari batunganije rero gusahiriza amazi ya Regidezo bakajana amazi mu Abenegihugu mu makartie cyane cyane Taba, Terere n'ahandi hibonekeza ico kiza cakorera. Mugo dusanga ibyo bariko barakora n'ubundi ari amazi utwara n'ikamyo biragoye ko Abenegihugu baronka ayakwiye. Niho rero twavuga tutireka turabe ishirahamwe amazi water iyo rigejeje ibikorwa ko muribuka ko nyenicyo mukuru w'igihugu yari yaje kwakira ibikorwa bari bakoze bari bimvye amazi ku bibanza bishika ku 10. Batuti reka tubanze turabe koko ivyo bibanza biriko birakora. Twasanze by'ukuri ivyo bibanza byose biriko birakora kiretse ko twasanze hari kibazo kimwe kandi nacyo twatoreye inyishu nuko amazi bayaronka Abenegihugu bayaronka guhera saa 3 saa 10 akabaheze kubera bakoresha imishwarara y'izuba. Aho naho twumvikanye twafashe ko Regidezo icibaha amatara ya Regidezo kugira aho bakora amasaha 8 amazi acaza amasaha 28 ku 28 kandi ivyo bikorwa byo gushira ko amakonteri n'insinga z'amatara ya Regidezo twumvikanye ko bice bitangura uno musi nyene inyuma y'umutaga kugira gushika kuwa gatandatu tuzoze kuraba ko hose bashitseko. Hariho rero ibindi bikorwa babandanije bakora inyuma y'ico gihe barakoze ibindi bibanza 24 mugi ivyo 24 ntibirahera neza naha turi murabona ntibaraheza neza baragize ibikoresho ngo vyarabaheranye mugabo bavuga ko mu ndwi zitatu n'imiburiburi tariki 30 z'ukwezi kw'icenda zo site 24 zose zo bazaheze amazi y'isesa kandi twavuye na Regidezo ko naho nyene bashobashira insinga z'umuyaga nkuba bashire ko amakonte ico gikorwa naco kizofatwa mu mugongo na meri ya Bujumbura ku buryo bw'amafaranga. Ico rero nibaza ko gica gigenda gijaniranye n'ibikorwa vyabo nyene abishiramwe amazi water kugira bakora inguvu zidasanzwe. Nivyo hariho ibibanza bishika kuri 4 byo muri Ntahangwa vyongera kuri ivyo 10 mugabo navyo nyene novuga ko bidakwiye turavye urugero Abenegihugu bakeneye kwa amazi. Twifuza ko rero banyarutse ibikorwa binyaruke kugira Abenegihugu baronka inyishu kuri ico kibazo cabo. Hagati aho muri Regidezo nabo nyene hari amazi bariko bararondera bambwiye ko mu mpera z'ukwezi kwa 11 yoba yashitse ariko tuvuga tuti dushire hamwe inguvu ku buryo Abenegihugu bataguma babura amazi muri kino gihe n'imvura igomba itasure rero irazana n'izindi ngorane cyane kubijanye n'isuku kuko amazi acadengera agiye kudengera rero acagiyegerana n'ijye micafu yindi yose atamazi ahari ingorane zibaye ingorane. Uno musi twavuga ko ibyo dusezeranye n'aba bakunzi bacu bo muri amazi water twizeye ko bizoja mu ngiro kuko nivyo batwibwiye bo nyene sitego twabahaye twemanga yuko byo
bakora ari ibikorwa vyiza mugo tuvuga tuti bashiremo izindi nguvu kugira abenegihugu baronke amazi vuba kandi sivyo bakorera rimwe vyose bagende bakora ikibanza kimwe kivamwo kandi bagire n'amarobine menshi kuko hariho bagira 6 cyangwa 10 mugabo turiko turavuga turaba tugize imana tukaronka amazi menshi bashobora kugira ni robine 20 cyane cyane ko twumvikanye ko regidezo nayo cishirako amatara kugira umuyaga mishwara y'izuba ikore ku murango hanyuma mwijoro no masaha atazuba rihari hashakora amatara ya regidezo nibaza ko ivyo bizodufasha kugira tworoherwe kindi naco novuga nibaza ko ubwo kitafatanye nico cane twibaza ko ari cyo umuntu baguma ashimikirako abenegihugu bisanzwe ivyo badusaba twategezwa kubibaha vuba hashoboka tutahinze kuraba hirya no hino nico gituma dusaba abajejwe intwaro ko boba maso barabe ko abenegihugu ivyo bakeneye bariko barabironka ku munsi kuko nta rindi jisho bafise atari cya gatatu nuko abenegihugu turabakebura nabo nyene hari ibintu by'inyanda n'imicafu byiyariraza ngahanye mu gisagara ca Bujumbura kandi mu bindi bisagara byose si byiza kubana umucafu vyiza no kuwikura hakiri kare ugasanga amakanivo yuzuye imyanda amasashe yaboze amacupa n'ibindi bintu ugasanga amazi asigasa n'icatsi kibisi imbere y'umuryango w'umuntu ibyo byose ni ibintu vyerekana yuko hariho utafata nkama ijanye n'isuku n'isukura mu gisagara ca Bujumbura eka no mu bindi bisagara byose aho rero hari usanga n'imyanda isanzwe ibyo bakuye mu gikoni cyangwa ibisigarira by'ibifungurwa byose baciye batamwikana ivu ngaho onye tutavuze n'abafata ubuzu bwa sugumwe bakagomorera mu makanivo ivyo byose twibaza ko umukuru w'isagara ca Bujumbura afatikanije n'inyamiramabi bazofata iya mbere kugira abanze babigwanye ivyo kuko uko nukutikunda kandi n'ukwanka ababanyi bawe ukwanka n'abarundi bose ico nico tugiye gukorera ko cane.